Mu bikorwa vy'iterambere abarongozi ba komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura bashize imbere ntibibagiwe igikorwa kijanye no gukingira ibidukikije. Ni muri iyo ntumbero musitanteri w'iyo komine Simo Butoyi yihagurukiye kuri uyu wa kane igenekerezo ya 6/0 mu mwaka wa 2022 akishikira ku mutumba Kirekura kw'ibarabara rya 14 aho yari yagiye kwifatanya n'abenegihugu bo kuri uwo mutumba mu bikorwa vyo gutera imisuna ku nkombe z'uruzi Muzazi, aho biboneka ko urwo ruzi rubangamiye izo nkombe cane cane mu gihe c'imvura. Mu ijambo ry'ikaze Egide Ntakirutimana asanzwe arongoye umutumba yamenyesheje ko ku mutumba arongoye ari nyabagendwa ngo amahoro n'umutekano ari vyose. Nayo musitanteri Simo Butoyi yamenyesheje mu ijambo ryiwe igituma baje gukingira inkombe z'urwo ruzi Muzazi, acanamenyesha kandi ko ari igikorwa kizobandanya. Uruzi Muzazi rurabangamiye cyane ibidukikije, murabona ko rumaze gusitura idige yubatse kugira ngo rikinge uruzi rugume mu muhora wago, ntibave gwiha iyindi nzira ngo ruce mu mihana rumara bene gihugu. Murabona yuko rwamaze kujya nkombe nyinshi, dige hatari hato ryaratwawe, ndetse nibarabara yica mu nkengera y'idigi murabona yuko hariho aho ryamaze gutwarwa. Rero mwakoze cyane bino bikorwa twaje gukora uno munsi, kandi n'igikorwa kizobandanya kuko twarateguye amatuta amapepiniere. Iyi misuna twazanye komine Mutimbuzi yarayigwije, turafise imisuna shika 10,000. Twizera yuko izokingira inkengera za runo ruzi wari rubangamiye ibarabara, rubangamiye n'abene. Musitanteri Butoyi yibukije ko ibikorwa nk'ivyo baheruka kubirangura mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze, aho bateragiye imisuna ku nkombe z'inzuzi Murago na Gikoma, niko kubandanya avuga ku kibazo c'akuzi Karombo gasanzwe gaca ku mutumba wa Tenga muri zone ya Rubirizi, aho kataye inzira kakaba kabangamiye imirima n'amazu by'abene gihugu bo muri ako karere. Uruzi turamutse dutangura gukingira uno munsi uruzi mu Muzazi, ariko mu minsi mu kwezi guheze mu mezi aheze twarateye imisuna dukingira izindi nzuzi nk'uruzi mu kwezi kwa 11 na kabiri mu ntango duherutse gukingira uruzi Murago, n'uruzi Gikoma nago nyene duherutse gukingira n'imisuna. Hakaba nakuzi kitwa Karombo akunze kutubaza, nakuzi gaca mu kera aho kaca hari mu mashamba, ariko uno munsi gakikijwe n'igisagara gishasha cavuze, igisagara cyo mu Itenga ndetse n'igisagara cyo mu Rubirizi. Rero kubera abenegihugu bubatse aho nakuzi Karombo kahora gaca, iyo kuzuye rero karonona bitari bike, karonona imihana y'abantu, n'inzu zidakomeye zo zirasidagurika, abenegihugu bagahunga tukabakira indaro by'agateganyo byama byabaye. Rero turiko turagerageza kurabana kayakuzi Karombo hariho ubundi muhora kafashe, kandi twarabikengurutse kuko uwo muhora mushasha ugasuka akukuzi Karombo mu ruzi runini rwitwa Gikoma. Rero iyaba umuhora utavutse hobaye amasanganya akomeye cyane, kuko aho kahora gaca mu mwonga ubu huzuye amazu mu gisagara ca Tenga, Rukare na Rubirizi. Rero tuzokomeza n'inguvu nyinshi cyane dufatikanije n'abenegihugu gushira gukomeza akukonga gukinga gukagurira no gukinga n'imisuna, naho nyene kugira kururuke mu misozi ya Tenga Gahwama kaca kamanuka uruzi Gikoma, bityo abenegihugu n'ivyabo bazoba bakiriye. Nivyaba ngombwa tubona ko hari aho twokwagura kugira ngo dukinge ibara bitazogwa ko byabaye byigeze kuba ku mutumba
wa Gatunguru aho uruzi Gasenyi ijoro rimwe bamaze basituye amazu menshi cyane n'abantu benshi rwose bitavye Imana ijoro rimwe. Bwo gukinga rero tuzoraba ingene twagura n'imashine aho tuzobona ko bikenewe aho kuzi Karombo tukahindurire burundu tugasuka uruzi rwitwa Gikoma. Musitani Simeon Butoyi yashimiye abari bitavye ivyo bikorwa niko guca asaba bene gihugu gukingira iyo misuna. Mu nyuma yo gutera iyi misuna mu namwe ufatiye mbere mu gukingira iyi misuna muyikingire murongoye umutumba mwame mutegura ibikorwa mweruke witeye gusa ariko mubandanye ibikorwa byo kuyibagarira ntikurire mu ishamba. Ikindi turagabishije abene gihugu nabo nyene bahora duheruka gutera imisuna nk'iyi bagaca baza amajoro bakayirandura. Turabagabishije cyane imisuna tuzosanga itatwawe n'uruzi ikarandura tuzobaza abarimira aho hantu nyene. Hari abitwaza ngo n'amatongo yabo bakaza ijoro bakayirandura. Turabagabishije abazobisubira. Turagabishije kandi n'abandi bashobora kuza kwiragiramo ibitungwa bikayona bikayica amababi. Turabagabishije cyane mubifate mwese nk'ivyanyu. Iyi misuna niyakura izokingira inkombe, uruzi ntizosubira gusitura ibarabara kuko rusituye ibarabara rukiha ubundi muhora urashobora kubamara mwese. Ni ku neza yanyu. Rusituye ibarabara ni iry'imigenderanire. Ahari barabara haba iterambere, atabarabara nta terambere kuko n'ivyo murima byose byo muhimbura byose ntushobora kuronka aho mubicisha kugira mubishikane ku masoko. Ari umuceri kugira mujane aho mubika ku mahangare ku mamashini aho utonorerwa byose bikenera ibarabara. Ibarabara rero niyo nkingi y'iterambere. Tubamenyeshe ko ivyo bikorwa byari vyitabiriwe n'abenegihugu bo kuri uwo mutumba bafatikanyije n'abagize koperative Vaso n'imigwi y'abakinyi b'umupira w'amaguru yo kuri uwo mutumba ariyo Intata Sport na Sekeri Chelsea.